turi kwigenekerezo rya 24 munyonyo umwaka wa 2020 inshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabani kaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Buyoya yatanze imihoho ntagiserukira ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika muri Mali no mu karere ka Sahel muri ano makuru yacu turakurikira intahe iri mu rukurikirane rw'ivyashikiye abarundi mu magume atandukanye Burundi bwaciyemwo hakujya y'imbibe naho muri leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump yahavuye aratanga uruhusha mu ngingo zimwe zerekana ibisikanya ku butegetsi bwa Joe Biden ido nido jano makuru ni mukanya Dasuye kwa ikaze muri ano makuru yacu tetangure mu bijanye na politique Petero Buyoya ntagiserukira ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika muri Mali no mu karere ka Sahel wahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi aheruka gutanga imihoho muri ayo mabanga yaramazemwo imyaka 8 bikaba bivugwa ko iyo ngingo ishobora kuba yafashwe bivuye ku butungane bw'u Burundi buherutse kumucira igihano cyo gufungwa burundu muri Olicom ngo barashima ko abanyonora amatungo y'igihugu bagiye kuza barafatwa bigashikirizwa na Gabriel Rufyiri arongoye iryo shirahamwe Gabriel Rufyiri agasaba ko imvugo yojana n'ingiro ivyo Gabriel Rufyiri akaba yayivuye abishikirije inyuma yaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amenyesheje ko abasahura amatungo ya leta bagiye gushengezwa hakaba hari ku wa gatandatu mu ntara ya Karusi mu birori byo gusozera indwi yahariwe umugwanyi umukuru w'igihugu ashikirije ijambo nkari ryashikirije yuko abantu baba igihugu arabamenja ivyo twe turavyemera kuko turavye mu gihugu nshingiro mu ngingo ya 69 eka n'izindi ngingo zitari nke birerekana yuko abantu biba abanyagihugu basahura abanyagihugu ataho bataniye n'abamenja mu by'ukuri n'abamenja kuko babuza kazoza abarundi benshi baruza umutekano abarundi babuza ubuzima bwiza abarundi ariko rero urebwe ico tuvuga twongerako nuko hakwiye gukurikizwa amategeko nayo aba amategeko mpuzamakungu uburundi bwashizweho ibikumu abibwirizwa shingiro aba n'ayandi mategeko arikomokako yo arerekana neza ingene ibintu by'igihugu bigomba gutunganywa n'abagomba kubitunganya ingene bategerezwa kuba bameze kiretse gusa yuko amajambo kenshi akunda kuvugwa duhereye mbere n'abamwitangiye imbere muribuka wa mugambi ngo abantu bazihangarirwa ku busa tolerance zero wenyene yarivugiye umunsi abagize leta yibo bariko bararahira avuga yuko abasuma mu by'ukuri atazobihanganira mu nyuma itariki 23 z'ukwezi k'umunani bavuye mu mwiherero w'abagize leta yarashikirije yuko mu ndwi zibiri abahaye abari muri leta n'abandi bose bakwerekana ubutunzi bwose bako bavyerekanye ariko mu nyuma mwarumvise yuko wenyene yaciye yivugira yuko ngo ahubwo ngo basanze ngo n'indwi naho bahindura bya bitarahera n'ahandi hoho mu bisanzwe murabizi umuntu ari imbere y'abandi dufate kimwe kuri twita integrite iyo umuntu adashobora kujanisha ivyiyumvira byiyumvira amajambo avuga n'ibikorwa akora abantu baratiba bagafata ko ivyo ariko aravuga umengo rukwikinira bigaca bihinduka nk'ibikanganyoni Uyo akaba yari Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Olicom mu rukurikirane rw'ivyashikiye abarundi mu magume yatandukanye Burundi bwagiye buracamwo uno munsi twashikiriza ivyashikiye Segatwa Fabien umwe mu bacitse ku icumu mu ntoreka zo mu 1972 tumukurikira Nigeze muri Grand Séminaire ncambaza ko nubona recteur ataranyakira mu Burundi Monseigneur Joachim Ruhuna niwe yari recteur ico gihe hanyuma yakiriye ndamubarira ndi jewe rero ikizanye nuko nzi yuko abantu bemera Imana
bashobora meme dans les moments difficiles kwemera ibintu bigoye. Narinje kugubitsa mon petit frère kuko pour moi je ne sais pas où je peux aller. Mugabo njanijana muri gendarmerie banyice bagira gute. Mugabo wewe uyu muhungu mwene wacu uramugumya ibintu nivyahera umujane kuri paroisse yo mu Rukago ahasigaye araze nzira ija muhira azokwijana. Ni pour moi je sais que la fin est déjà proche. Aranyumviriza Monseigneur Huna aranyumviriza arambarira ati igihugu casatse ati najewe aha ati simbona ati ntawe baratwara ati mugabo damo marote bara il peut même investir mon grand séminaire ati abantu basatse ati mugabo rero ati nawewe canye mwene wanyu ati reka babahe aho muba ati hariho impunzi z'abaveve babo bishe bahungiye ngaha ati muzoba murabo ngaha ati mugabo je ne vous assure pas la sécurité uzobana nabo igihe Imana izoba ikidutunze twese ati ko ntawuzi ubwo busazi iyo bizotugeza. Barahamagara umunyeshuri araza arandongera aranyereka chambre mbamwo petit frère ku gitanda mbone barafuye inkoho haje umuntu yagize yabonye urupfu ruri imbere yiwe ubwo waburahera ubwo numva buraheze numva gupasa no dire numva urusase rwamaze kunshikira mugabo ntiyarasa atarashe nibaza ko yanse kurasa kubera ko bari kumwe na Monseigneur ngo yagoye. Hanyuma baramubaza ati ababo ngaha bakora iki. Aramubarira ati uyu n'umuntu agwaye yaraje kuruhukira ngaha. Hanyuma mu soda arinjira muri chambre araraba muri douche araba munsi y'igitanda tubona aragiye. Hanyuma tuca turiruhutsa nguma ngaho rero ndagumaho. Intahe yose byashikiye Segatwa Fabien iri ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye za television Renaissance. Dutandukiye no makuru yacu mujanye no kumenyesha makuru iminsi amajana 4 irarumanye bagenzi bacu bane b'ikinyamakuru iwacu bafungiwe mu ntara ya Bubanza ku munsi wa gatanu igenekerezo rya gatanu ruheshi. Sentare isubiramwe imanza ya Ntahangwa yafashe ingingo yo kubagumiza mu mvuto ku wa 30 uwo mwaka baciriwe umunyoro w'imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ringana n'umuriyoni umwe na sentare nkuru y'igihugu ya Bubanza. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mpozenzi na Egide Harerimana bafashwe ku wa 22 gitugutu umwaka uheze mu ntara ya Bubanza aho bari bagiye mu kazi kabo ka misi yose. Bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu hakurya y'imbibe ubwo baburatekeye abatari bake batinya ko igisirikare ca Ethiopia cyo hava gitera umugwa mukuru wa Tigre. Umushikiranganje wa mbere yahaye ikiringo c'imisi 3 umugambwe TPLF urongoye iyo ntara. Ku munsi w'Imana uheze niho Abiy Ahmed yabwira abagwanyi b'uwo muhari ko ku munsi wa gatatu bategerezwa kuba bamaze gushira ibigwanisho hasi. Abanyagihugu nabo bakaba bamaze kuva muri ico gisagara Mekele. Muri ubu mwanya igisirikare kikaba kiriko kiregereza uwo muci. Idonido na Frankaze. Leta iremeza ko hari imiji itari mike iri mu nzira za Mekele imaze gufatwa. Aho hakaba harimwo Adrigat aho abagwanyi barega abasirikare kuba baragandaguye abasivile. Ivyo navyo leta ikabibihakana. Akamo k'umushikiranganje wa mbere Abiy Ahmed kari kasubiwemwo n'umuvugizi w'igisirikare mu majambo akomeye amakungu akaba yaciye atera ivyatsi. Colonel Dereje Tegaye yari yashikirije ko inyuma y'ico kiringo c'imisi 3 hazoba ibitero nta musiga akaba yari kabwira ababa mu gisagara ca Mekele. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU n'ishirahamwe riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch eka na leta zunze ubumwe za Amerika bakaba baraneguye iyo mvugo batinya ko haba ubwicanyi bw'ikivunga.
Abiy Ahmed akaba yaciye abahumuriza avuga ko ingingo zafashwe kugira abasivile bakingigwe ati ibitero bizokorerwa indongozi z'umuhari TPLF gusa. Urongoye uwo muhari nawe yishuye ko abagwanyi biwe atabigwanisho baruta bashira hasi. Gabriel Michael yanatangaje ko ingwano izoba ikomeye. Kuva imishamirano itanguye itariki 4 muri kuno kwezi, iyo ntara ya Tigre nta nkuru n'imwe yaho yasubiye kumenyekana. Ubu akaba atagitigiri kizwi cyabo bamaze guhitanwa n'iyo ntambara. Ariko ikigo cy'igihugu kijejwe impunzi kimenyesha ko abanyetiyopiya bamaze guhunga bagera ku bihumbi 36 bakaba bahungiye mu gihugu kibanyi ca Sudani. Ndagukengurukire Francaze mu gusoza no makuru yacu. Donald Trump yahavuye aratanga ku munsi wa mbere ku mugoroba uruhusha mu ngingo zimwe zerekana ibisikanya ku butegetsi na Joe Biden wo akiri umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba atacaravuga kigaragaza intsinzi ya Joe Biden. Tubibaze Bertrand Ngendakuriyo. Umukuru w'igihugu ca Amerika ku rubuga rwiwe rwa Twitter yatanze uruhusha rwa bimwe bigaragaza ibisikanya ku butegetsi na Joe Biden inyuma y'indwi zibiri ibinyamakuru vyo muri ico gihugu bimenyesheje intsinzi ya Joe Biden. Naho Donald Trump ataremera intsinzi ya Joe Biden ni ku ncuro ya mbere yerekanye kudashaka kudadaza hagati yawe na Biden. Ariko uwo mukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemeje kubandanya urugamba arimwe mu butungane kugira buhakana ivyavuye mu matora mu mareta atari make na hatavyemezo atanga. Iminota mike imbere yuko atanga urwo ruhusha ku rubuga rwiwe rwa Twitter, Leta ya Michigan yamaze kwemeza intsinzi ya Joe Biden muri iyo leta irimwo amajwi menshi ibitorohereza Trump mu rugamba rwiwe. Joe Biden nabo biri kumwe bagize ico bashikiriza ku ngingo ya Donald Trump yo kwerekana ugushaka mu bijanye n'ibisikanya ku butegetsi mu kuvuga ko ari intambwe ishimishije. Joe Biden akaba yiteguriye kwinjira ikirimba Maison Blanche kuwa 2020 ashigikiwe n'abategetsi batari bake bakoranye n'umukuru w'igihugu Barack Obama na Tony Blinken agiye kurongora ibijanye n'imigenderanire cyo kimwe na Janet Yellen avuga ko agiye kuraba ibijanye n'ubutunzi. Wahoze ari umunyabanga wa leta John Kerry w'imyaka 76 akaba agarutse gufasha mu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe icerekana ko biri mu migambi mikuru ya Joe Biden. Ndagukengurukire nawe Bertrand Ngendakuriyo no kuri no nkuru duciye dusozera ko no makuru yacu ndabashimiye ko na mwadukurikiye naho butaha.